uyu Trossard yiyongereye kuri inde kuri Thomas Partey na Julien Timber Timber turazi Arsenal dafise Partey narainda nayibonye noneho hageze muri mita uwitwa Declan Rice nawe agira ikibazo c'imvune ikibazo rero ca Arsenal kiri double kuko bariko bagira imvune ku mukinyi n'umusubirizi wiwe aho imyanya ibiri bipfuye yose uranga Jorginho wabonye nibara yakoze ku gitsindo ca kabiri yatanze igitsindo mu buryo bugaragara ni shwa ya gatatu kuri ujya mwanya nukuvuga nubwo Arteta tubwire yuko azogerageza gukinisha Declan Rice na Thomas Partey ya meme tabose bari mu kibuga ariko turazi yuko bari bose basangiye umwanya w'umusantinere muri Arsenal bose n'abakinyi nimero 6 nukuvuga ngo babuze bose haje Jorginho shwa ya gatatu kuri ujya mwanya uyu mukinyi nawe uramwitega kuri araza kuguha ibigana niki nuko ari shwa ya gatatu nyine nico cabaye ku gitsindo ca gatatu twinjira mu rukino twaza ko bigarukako ariko Arsenal imvune zitangoye kuba nyinshi Julien Timber yayi yatangwa atwereka ko azokina ku mwanya w'ibubamfu ariko akina shwa ya kabiri yariyo Zinchenko urumva nyene ngaho hari ico ububuze muri club twabonye Trossard nkuko nabivuze na Martinelli bagwaye bose kandi umwe aratanga urundi akamusubirira ubaye ngombwa gutanguza Gabriel Jesus mu mwanya nuvuga ko atamenyereye cyane na Etiquette yabagahuriya mu kibuga twiteze yuko bashobora kugico bagize mugabo byatweretse yuko Kiki abo babiri banatangwa mu kibuga na ya system ya Arsenal irahera iragabanuka gato kuko twabona urubanza uruhande rusigara rukora cyane n'uruhande gwasaka kurusha izindi mpande buriya nta solution nta occasion cyangwa nta buryo bwo gutsinda buri danger bwaciye ku ruhande rwa Gabriel Jesus uretse nk'ikosa ryakozwe n'umukinyi wa Tottenham muri defense nyene Gabriel Jesus akagenda gatera umupira hejuru mu buryo bugaragara cyane nawe ujya mukinyi no mu maladroit cyane ashikira nagiharuye kabisa nuko ubona yuko twinjira mu rukino twagiye kuri liste yatangura mu kibuga ubona yuko ku ruhande rw'umugwi wa Arsenal no ku ruhande rw'umugwi wa Tottenham byaraboneka ukabura uti hagati mu kibuga n'ivyo Odegaard ni hayigayizwa ndetse na Declan Rice tunahajemo Vieira hamwe biboneka yuko hagati mu kibuga hoho umugwi wande wa Tottenham ni hamwe n'imiriye ikomeye cyane gose wifitiye Yves Bissouma kwa Pape Matar Sarr ndetse na James Maddison n'umugwi ukomeye cyane gose hagati mu kibuga urukino rero Yves ruratanguye umugwi wa Arsenal tubona kabisa utanguye neza ndetse no ku bunota wa 26 bashizemo igitsindo Christian Romero yitsinda no ba defenseur beza ku munota 26 ariko ikintu cyaciye kiba tubona umenga umugwi wa Arsenal mu mpera za premier mita tubona umenga Arsenal irasatigwa cyane tukabona ukungene hagati mu kibuga banyowe cyane gose abitswe ba Declan Rice ukabona uyu Fabio Vieira tukabona abitswe ba Yves Bissouma na Pape Matar Sarr James Maddison ho acaroroherwa birengeje twazi ko abonye n'impamvu ari Calabria cyane ni impamvu nyamukuru nukuba afise bajya inyuma yiwe yego kabisa nukuba afise bajya babiri inyuma yiwe ni gice ca mbere rero ku mande zose Kiki caranzwe n'ibintu bitatu icambere coco Tottenham yaranzwe n'amayerere menshi cyane muri defense yayo ariko Arsenal nayirangwa nukuda profita ayo mayerere Arsenal Arteta ari karayubaka mugabo hari ikintu kimwe mbona kizomukorako kikibiragoye kwizera victoire muri football utagira umusatirizi kandi uwo nta wafise nabivuze kera buriya jewe Gabriel Jesus sumu ataka kabisa umwe ubukeneye ubwo unwansindira ibitsindo kabisa bo reka nakubwire nyimba Arsenal mu mwaka weze warahejeje inyuma ya City kandi warirutse gushika kuri journée ya 29 wari inyuma ya City wiruka ku gikombe ntibishoboka yuko
ubu ufise muri effective yawe umukinyi bose bahuriza koko ntugira umukinyi mu bafise chance zo kuzoba ba meilleur buteur ntibibaho. Kuko ubu uvuze uti muri Premier League ni bande duha chance zo kuba ba meilleur buteur kurusha abandi. Tubona Haaland, tukabona Salah wa Liverpool, twabona Harry Kane akiri muri Tottenham nuko aza yaragiye, tukabona Christopher Nkunku buriya twamuha chance yaba gikomeye, yaba akomeye, tukabona ba Heung-min Son Heung-min Son nawe nyene tuba tumubona muri abo nubwo atari cyane wewe si gusa ubu wewe kubera bamukoresha nk'umu numero 9 bizoba kukatangwe no kugwiza ibitsinda. Ntabwo umuntu aba kwije nabonye akwije ngo ibitsinda amajabire na 200 ibitsindo nyimba ari bingahe atsindiye Tottenham kuva hashitse bitanguye kuba byinshi. Igikombe gitwagwa iyo ufise n'umuataka umwe atsinda ibitsindo bishobora kuguha igikombe. Lo minimum basi iyaba Jesus ashobora guheza na champion afite nk'ibitsindo 20 basi 20 nibiki 20 kuri equipe twari igikombe neza minimum ivyo nta gikombe byo mu nyimba City yo biri kwigurukana ba Haaland bamuha batanga 30 na toute compétition confondue. Ntabwo rero uyo wewe uri buzane equipe muhiganwa umuataka wabo ashirimwe difference ibitsindo 20 hagati yawe uca wumva nyene utilité ya equipe yawe noneho wewe usiga urangwa n'imvune nyinshi. Uriya somo ataka Arsenal ifise Gabriel Jesus nikimenya amenya reka ndabigusigurire neza. Uyu Gabriel Jesus twita ko ari Arsenal yitwaje muri attaque yabo. City yamusohoye imaze sezo zibiri imufise yitwa kwitagira umuataka. Iza kuronka Haaland ihema ivuga iti turaronsa umuataka siko byari bimeze. None umuntu wewe yahora kwa City bakonsidye ko atari n'umuataka nta nubwo kwa City yigeze abano mu bata ibaza umuntu yahora kwa City yatakira City ntiyigeze abano muri batanu batsinze byinshi. Wibaza ko mwe muri Arsenal ufise groupe iri nziza kurusha City iri bumufashe gutsinda ibyo bitsinda. Urumva no guhekera ko nyene no guhekera ko niyo mpamvu na consider ni uyu none umaze kubona kiki umukinya ronse kado nkiriya agahusha igitsindo nka kiriya ntabwo ari umuhataka nta muhataka wakuriya biriya n'ibitsindo ba Haaland badahusha. Noneho muri derby nkiriya guhusha igitsindo nka kiriya ugira kabiri Edin Nketiah na uriya wewe turazi yuko yitwa ngo ni nimero 2 kuri Jesus. Hari match yagiye araza muga ibyo washimagiza Nketiah byose umushimagiza nk'uwagerageje apana nk'uwakoze byiza. Nk'uwagerageje kuvyo wamuzigako. Sinzi nyumba baze kubona sikse ba. Jesus tarahari karabikoze. Nivyo nakubwiye twamushimira kugerageza kuko tutari twiteze ko nabiriye yo ubikora. Ntabwo yabikora nk'umuntu uvuga ngo yakoze ibitangaza. Ni hamwe nyene uvuga ngo naka aratsinze igitsindo. Donc par rapport y'ubwoba abantu bari bafise kwibura rya Jesus yaragerageje aragerageza kwitwara neza ku bushobozi bwiwe mugasoma kinyari butware Arsenal. Nuko urabona yuko ari match ubona ko Yves ari igiziki
isaba abantu biyemera yukubaka kuva ku munyegori nyimubona na ziriya rere zibiri bagize bazigirira muri defense bariko bagwana no gusohora umupira niyo ekipe bagomba gukina ngo umunyegori akine no mu halfback umuhalfu akine n'umukinyi wa muri defense central bevoriwe etape ku yindi bahanahana neza cyane nk'umumenyeza mushasha nk'imikinire mishasha barashobora kuyikoramwo ayo maherere nyene akaba kutashere rimwe na rimwe nibaza kuyakora imbere y'imigwi nyene ifise abataka badasamara batanze kado nka ziriya mugabo kiki jewe natangajwe na ekipe ikina mu buryo bwo kugomba kubaka ariko basohora umupira kuva muri defense ata etape nimwe basimvye raba uburyo basohora umupira ico nemvuze kwito ico nita gusohora umupira nuko kubaka mukura muri zone yanyu muwinjiza muri ka adverse ariko muhanahana mu bice byose none Arsenal aho yaberenziza nubwo ata efficacité yari ifise ya pressing voilà imwe yashase no kubakora ku Tottenham kubera uyo Gabriel Jesus uzomugaya ko atari umukinyi atsinda ibitsindo mugabo n'umuntu akoresha umwete mwinshi cyane ni nabantu bakiri bato etiquette ya ntazo gutsinda ivyo bitsindo nka biriya bya Haaland mugabo iyo contribution yiwe yuguhera yukuba umude bimwe avuga ngo attaque ya mbere bambe ngo defense ya mbere ni attaque ya mbere no kuvuga ngo defense nziza ihera muri attaque niriya pressing bashira kuri Tottenham ariko Tottenham igice ca kabiri wari kuravuga kuva mu minota ya nyuma y'igice ca mbere bakosoye ari ya makosa niho watangwe kubona Tottenham nziza inasumba na Arsenal hiyongeyemwe rero na vya bice nababa kinya Arsenal ibuze yari kuye kubifise Tottenham yabaye nziza en general mu rukino kurusha Arsenal turavuga nk'igice ca mbere kigiye kurangira igice ca kabiri nk'iminota 20 ya mbere Tottenham yamaze kugombora niho yagabanije akarira isa nuko umengo yashimishijwe na resulta za egalization kuko nta ntiyasuye gukubaganira Arsenal ahubwo twabonye Arsenal nayo ariyo igwiza ubundi buryo bwo gusatira Tottenham igerageza kuraba yuko yoronka igitsindo ca gatatu mugabo deja ivya Arsenal byasambutse ari byinshi winjije Kai Havertz nta musaro ntacatanga contribution yiwe byukuri ni nka ntayo noneho uzanye Jorginho aza gukora amakosa nk'ariya nawe ni kwa kundira kubya nishwa ya gatatu kuri Declan Rice no kuri Thomas Partey Arsenal ubona ko ari ivyo yaribuze muga yagerageje kugwana n'igitsindo ca gatatu irakibura muga wabona yuko iri kiragerageza kukirondera nuko rero Arsenal inganya bibiri kubindi n'umugwi wa Tottenham Hotspur ariko no mugabo afise umugwi mwiza pe afise umugwi mwiza afise abakinyi beza n'urukino nabonye umukinyi yiswe Yves Bissouma yagiye kurundira urwego rukomeye cyane gose nawe ari mu bagowe n'igice ca mbere aho umukinyi yantangaje wa mbere n'uyu Papa Matar Sarr uyu munyasenegal araza umupira kabisa noneho ababirabure yaba Yves Bissouma yaba Papa Matar Sarr kwisanga ku rwego rwa Tottenham kuriya itanguye kuba nziza kuriya kubera mugafata iyo myanya mwicaritsa bitwa ba Hojberg ba Eric Dyer bose baracari hariya bibuke ba Hojberg ruba urwego kabisa ubu konvenka nka kuriya nyanga ariko arabikora muri ziriya zantuze za Nice nuko iyi ni migwi no bwate kurundukiro twoca ko urukino rwa Chelsea amagogwa agumana amagogwa ibibazo Chelsea rimwo biriko biraba kayobera bahinga kuko solution zose Chelsea yagerageje zo kubisohokamwo ziriko ziranga iratsindwa igatsindwa n'imigwi mito gatsindwa match zitari zikwiye kuba zotsindwa noneho bagerageje guforma Chelsea nshasha itari Chelsea yo mu mwaka uheze itandukanye cyane no mu mwaka uheze ariko nta solution bagerageje guhinda umumenyereza atangurana pre-season atangurana na championnat byose ariko biriko biraba bibi cyane biranze kabisa nta wuzi umukiza wa Chelsea wari nta wuzi uzoza kabera umukiza Chelsea nukuri biranze Chelsea ive tukwakwanya kuri Liverpool na West Ham umuzi wa Liverpool ubona gute ku munsi wa gatanu uribuka ko navuze nti Liverpool bamaze imisi bakora amakosa y'ukwemera ko ekipe ibanza kubamena ariko si babanje nibyo ndiko ndakubwira ariya n'amakosa Liverpool bagenda bakicara bate hari umunsi umuntu azodutanguza igitsindo
tutazoshobora kumugombora ngo tunamutsinde. Kiriya rero baragikorera ko cyane kandi ukuba utakibonye uwo mukina araza kukibona mbere yawe kiki, ahubwo yige kuvuga ngo tukagira imana y'ukuronka igitsindo nk'uko bagenzi bacu bakinye na Liverpool muri jone ziheze bagiye babikora. Twiga uburyo Liverpool tutayemerera kwiza kukigombora ngo nadutsinde. Nyimba wibuka Alonso twari kumwe ngaha na wewe navuze nti ndabona Liverpool muri no match ari izotangwa kuronka igitsindo. Uravyibuka ko nabivuze narabona ko ico kintu batocirengagiza nka Liverpool bategezwa kugikorerako. Ni naco cabaye skoro yo yari imeze nk'izo bamaze imisi batsinda 3 za 1 no mu ndweze muri championnat babe batsinde 3-1. Difference nuko muri riyandwi ekipe ye yabatanze kubatsinda hanyuma bo bakaza bakakigomba bagashamwe n'ivyo bibiri, ariko Liverpool ku munsi wejo ne yatangwa gutsinda West Ham itari itsindwa no wari we wese. Naco kikwereka uburyo Liverpool wotangura ukayishira mu migwi serie cyane muri no season cyane gose. Nuko rero ko vyageze muri Premier League tubabya kungene class bimeze. Man City iraca mu kibanza ca mbere amata 18 kuri 18, Liverpool aje mu kibanza ca kabiri amata 16, Brighton imubikora neza mu kibanza ca gatatu amata 15, Tottenham ya kane amata 18 ihangana na Arsenal yavuye muri Big 4 iri mu kibanza ca gatanu n'amanota 18. Aho tubona imigwi nka za Manchester United zikubwira c'9 amanota 9 nyene. Chelsea yoyo ni itavuga ubona yuko iri mu bihe bibi, iri mu kibanza ca 14 amanota 5 ifise victoire imwe, izindi zose yarazitsinzwe. Yatsinze umugwi wa Luton Town inganya imaze kunganya na Liverpool kuri june ya mbere ya champion. Bora yuko vyawe katameze neza. Izanyuma rero numugwi wa 18 ziratukura ni Luton Town inota rimwe, Burnley inota rimwe na Sheffield United inota rimwe ariyo yanyuma muri Premier League. Ubwo rero abashitsi bose nibo banyuma. Abashitsi mu cicaro bavuga ati mwe basha murazi yo muje. Turahabonye kabisa muradukoreyeko. Nuko rero bimeze muri nde muri Premier League mu cicaro ca mbere. Nuko reka dusimbire dukwakwanya dukoresha umwanya isaha 7:12 dukwakwanya duca hehe tuja muri La Liga. EA Sports wara yuko ku munsi wa gatanu Deportivo Alaves yatsinzwe na Atletico Bilbao ibitsindo 2-0. Girona ku munsi wa gatandatu yirahira ibitsindo 5-3 mu gwa Mallorca. Osasuna inganya ubusa ku na Sevilla. Barcelona itsinda ibitsindo 3-2 Celta Vigo ke rwaryo cyane. Almeria ingana 2-2 na Valencia. Real Sociedad ku munsi w'Imana itsinda ibitsindo 4-3 vya Getafe. Rayo Vallecano inganya kibeko kindi n'umugwi wande wa Villarreal. Real Betis inganya kibeko kindi n'umugwi wa Cadix. Las Palmas ku munsi wejo batsinda igitsindo kimwe ku busa bwa Granada. Ku munsi wejo rero Atletico do Madrid ibitsindo 3 kuri kimwe ca Real Madrid, derby hari Madrid. Nuko yive tudatevye tuvuge kuri izinkino zibiri umugwi wa FC Barcelona ubona yuko ivyaho vyawugendeye kuri terei wabo hariya mu njwike hariya, ubona yuko babatanguza ibitsindo bibiri ku busa kugeza ku munota wa 82 baza kubigombora bashira muri gitsindo ca gatatu. Bimwe bimaze kuba inshuro ya kabiri nibaze bakora bivuga ko umugwi wa Atletico Bilbao warigeze kubikora mu minota 10 ya nyuma, ariko FC Barcelona igarukana amateka. Bimwe vyatangaje abantu bavuga ati FC Barcelona iherutse gutsinda ibitsindo 5 umugwi wa Real Betis, igenda hariya ku mugwi wa Royal Antwerp ibitsindo 5 ati FC Barcelona iragarutse. Harimo muri La Liga hariya bagarutse ibintu birahindukira bati wa mugwi wari kuraduhenda, ariko igaruka ya FC Barcelona dutangura kwanza uvuga uti FC Barcelona ivyiko yatwereka nije tuyibona ko canke nije tuyitezeko. Bon, buriya rero kiki imisi yose ntitube tubona victoire yajigoranye ngo tuce tugira makenga kuri equipe. Uko wokomera kose ntuzigera utsinda worohewe imisi yose. Imisi yose suko tuzokomera ko Barcelona yakomeye kubera ko yatsinze 5 Antwerp, yatsinze 5 Real Betis. Oya siko bimeze. Hari gihe rero equipe ikomeye unayibonera mu ishusho y'ukuvuga ngo match yakomera yareka
igikuru nuko ekipe igira iyo nguvu yo gushobora gutahukana amanota 3 ico naco bucemera ico gishire ku ruhande je hariyo sinye ya maturité natangwa kubona kuri FC Barcelona ubundi kuri ijya match kuma ekipe menshi ajya tataba yagiye bimaze kugera mu minota 180 ahubwo shimagiza FC Barcelona kwimaze kuba ku rwego rwo kuvuga ngo gushika kwisogonda ryanyu ijya niyo ya maturité ya Real Madrid imwe tuyemera ko muri Champions League bafise mentality ibabwira ngo atari ko ifirimbi ya nyuma yaheze ntidushobora kumenya ko twatsinzwe kandi ntidushobora kureka kugerageza ibyo tuma dutsinda gushika ku isogonda rya nyuma y'urukino. Rero kuri FC Barcelona je nabonye kabisa bakutse bimwe twari tumaze igihe tuvuga ngo muri effective yabo harimo abana ba Balde nabonye bakora amakosa mwamwe ariko nabakinyi beza ba Gavi bande tukavuga ngo ni ikipe kiri jeune izomenya nabonye rero yakuze kuko kiki iyo dutangwe guharura ngo match zitatu zabagoye mugabo zabagora zareka zitababuje ko batwara amanota 3 ico ni signe de maturité ni signe ya equipe imaze kumenye guhangana n'ama match akomeye ariko bikarangira n'ubundi ayo ma match aje kuri kote yabo nawe birabe kuko iriya Celta Vigo si equipe ntoya raba sirimwe bayiyago Aspas